Ni ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA, kaze mu makuru aca mu kiganiro Humura Burundi yo kuri uno wa gatandatu igendekezo ry'umunani Ruheshi umwaka wa 2019. Namakuru mushobora kuronka ikibiriraho kuri Facebook RPA ry'Abanyagihugu hamwe no ku yindi mirongo ngurukana bumenyi ya RPA harimo YouTube na site web www.rpa.bi. Tuyahere ku nkuru. Mu makuru y'umutekano urongoye ikirindiro c'abasirikare muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yarakomerekejwe n'abantu bitwaje imipanga mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu batako bamusahura iradiyo yo guhamagarana bita Motorola. Nayo mu vya politike kuri uno wa gatandatu hatunganije mu Burundi imyiyerekano yo kwiyamiriza ibimenyesha makuru byo hanze y'igihugu ngo bidasiba gutyoza Uburundi no gukorera intebe ishushe ababurongoye. Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi bariyamiriza interano z'agasakisaki bivugwa ko ari zo guterera amatora yo mu mwaka wa 2020. Bamwe muri abo banyagihugu bakabona ko ari uruyeri umugambwe uri ku butegetsi batoye ngo ushobore kubasahura. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro muja gukurikira nkuko bisanzwe ku munsi wa gatandatu ikigabane kw'isoko mutegurirwa n'urunani rw'amaradiyo. Uyu munsi urwo runani rukaja kudushikana mu gisagara ca Bujumbura havugwa ubukene bw'utuzu twasugumwe rusangi. Onésime Dushimagize nije ngira mbashikize ano makuru aca mu kiganiro Humura. Fabrice ndi mu rukundo atuma amajwi yabashikira, Inasiga Kiza nawe atuma mushobora kudukurikira ku masanamu y'ikibiriraho kuri Facebook. Mukanya idonito. Narimeje kubabwira urongoye ikirindiro c'abasirikare muri zone Rukaramu ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yarakomerekejwe n'abantu bitwaje imipanga mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu batako bamusahurira iradiyo yo guhamagarana bita Motorola. Abanyagihugu bari muri iyo zone bakibaza ingene umusirikare w'ipete rya Chef yo kubitigwa imbere y'ikirindiro atwara hakabura gitabara. Inkuru ya Emmanuel Niyongeko. Hari nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro kuri uyu wa gatanu aho Chef yamuremye arongoye ikirindiro c'abasirikare bakorera muri segiteri Kinyinya ya mbere muri zone Rukaramu ya komine Mutimbuzi yaratashe avuye muri quartier Kajaga ageze hepfo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura ku kirindiro asanzwe akorerako yaguye mu mutego w'abantu batashoboye kumenyekana. Ubu munyagihugu aba hafi yahabereye uwo mutego aratubwira uko vyagenze. Yaravuye mu Kajaga igihe cy'isaha zine z'ijoro aza ku kirindiro sanza akorera ko kiri ku kibanda c'abarimyi b'umuceri koperative ya Kinyinya. Chef yamuremye araba ico kirindiro yaguye mu bantu nawe nyene atashoboye kumenya ndara n'umutimagura bagirwa ko amutwara na Motorola. Chef yamuremye yaciye ajanwa mu iryo joro nyene ryo kuri uyu wa gatanu mu ikambi y'Igakumbu asanzwe atwagwamwo. Abanyagihugu bagatangazwa n'ingene umukuru w'ikirindiro yotegwa akabura uwumutabara aho ni mu gihe ngo atanu umucungerera ubuzima bari kumwe. Bamutwaye mu ikambi asanzwe akakukiramwo yakaga kumwe isanzwe mu kibuga c'indege ndetse ya active abanyagihugu ngaha mu Kajaga bisa makenga nta nko yarafise kandi umucungera ubuzima nta numwe bari kumwe bari wenyene ariko arataha. Niho rero twese tubandanya tugira ati none vyagenze gute ho habuze ikingo cyo no kumindura kuko na kortire y'ikibuga c'indege harabazamu ivyumvikana. Twagerageje guhamagara Simeo Butoyi arongoye komine Mutimbuzi ariko akabati tavye telefone yacu. Arakoze Emmanuel Niyongeko. Makuru y'umutekano nyene impunzi yitwa Toyi Damas y'induta yoba yarishwe mu micungaro y'iyo kambi inyuma y'umutaga wo ku munsi wa gatatu. Bamwe mu bajyango biwe basaba ko boronswa ikiziga c'uwabo. Abarundi b'impunzi bagasigura ko uwo bikeka ko yishwe bamubonye ubwa nyuma mu ikambi ku munsi nyene wa gatatu. Inkuru ya Emile Nibasumba. Bamwe mu bajyango biwe bavuga ko Toyi Damas yasohotse ikambi ya nduta mu gatondo ko kuri uwa gatatu. Yari yagiye gusenya ariko wa gatatu kuri uwo munsi wa gatatu ntiyagarutse tuguma twibaza ati ngira ngo yoba yabishe kubera yari amaze iminsi ajya gusenya Karuwa tugira ati bukeye kuwa kanara turaguma ngaho turakurikirana turabura. Nabo twaje gukora akazi twarubatse kuwa kane ku mugoroba bwije kuvuga yuko ngo bagende gutora umurambo
urwo rukaratasi rwazanye umwana mutonya uwo mwana yarutereye ku gasoko mw'ijoro ya mbere amaze kuruhaterera bahiritse ko ngo atabivuge neza bari bamaze kurusoma umwana acabiruka. Bamwe mu baryango biwe ngo baciye baja kwitura igipolisi cyo muri iyo kambi ya Nduta harejo ku munsi wa gatanu. Naho kitabaherekeje bavuga ko igipolisi cabahaye uruhusha rwo kuja kuronderera mu ishamba hanze y'ikambi. Hama abo bantu nibo bagaha urukaratasi ko kwinjira ikori bamaze gushika yaho hantu ntitwasanze impuzu ziwe barazituriye barahabona n'amaraso n'inkoni nyinshi. Hama niho bagaruka baca babwira polisi ibyo bintu nyene babyagenze baca baramwanya n'utuntu tw'udushambara twasigaye barabereka. Izo mpunzi z'Induta zivuga ko gushika ubu igipolisi atanyisha utomoye y'ivyashikiye Toyi Damas kiratanga. Abajyango biwe bobo basaba ko boronswa ikiziga ca Toyi Damas w'imyaka 21 yaheruka kuba kugwiwe. Mu gipolisi Nduta twabarondeye ariko ntibitavye telefone y'urongo ikambi yitwa Kipi Barnaba yo ikaba yitabwe n'umukenyezi yatubwiye ko ari umuhanuzi wiwe mukuru mugabo kwizo nkuru atarazimenya kuko ngo amaze imisi ku mugwa mukuru wa Tanzania Dar es Salaam. Muri iyo kambi nyene ya Nduta haraye habaye igitero c'abantu bateye amabuye urutavana ko kunzu y'utwara zone ya mbere yitwaje Haranzambimana. Impunzi zivuga ko ico gitero cabaye nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro ariko ko uwo mugwi waciye ukamangana abapolisi hamwe n'izindi mpunzi baje gutabara. Impunzi zo mu kambi ya Nduta zigasaba yuko umutekano wazo wocungerwa bikwiye. Tumira mate tubandanye n'igisata ca politike. Humura Burundi. Muri politike ukwiyamiriza abamenyesha makuru bakorera amaradiyo yo hanze y'igihugu badasiba gutyoza Burundi no gukorera intebe ishushe urongoye igihugu nico civugo nyamukuru caranze imyerekano yatunganije kuri wa gatandatu mu gihugu cose. Amasengesho n'ibitutsi bikaba vyakurakuranwa nkuko bisanzwe bigenda muri bene iyo myerekano. Inkuru tubaza Josiane Muzaneza. Iyo myiyerekano yatanguriye kuri Gare du Nord iza gusozererwa imbere y'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bufaransa, igihugu kirimwo ibinyamakuru vyari biramutse vyiyamirizwa uyo munsi. Indirimbo zihayagiza ubutwari n'ubwira nizo zaranze ugo rugendo. Ubudasa bwa uyu munsi muri iyo myiyerekano nuko izo ndirimbo bazivyina bagandagaje hasi imbere y'uko baserukiye amashirahamwe yigenga mu Burundi ari nayo yatumye ko iyo myiyerekano afata ijambo. Hamza Venaburi kukiye yagize ati dutunganije urugendo rw'amahoro mu ntumbero yo kwiyamiriza no gutera ivyatsi inyifato igayitse ibinyamakuru bimwe byo hanze na cyane ibyo mu Bufaransa vyama biriko birakorana n'abanzi b'u Burundi mu ngendo bafashe yo gusambura igihugu cabibarutse u Burundi babicikije mu mvugo z'ibinyoma n'amarementanya yo gutyoza inzego z'igihugu ziterewe n'abenegihugu isinzi. Inyuma y'amajambo hakurikiye igisabisha hanini icasa n'icarimwo umujinya be n'umwikomo mwinshi. Ntituje gushima, ntituje kuvuga ko tunezerewe, ntituzanwe ngaha n'umunezero, ariko tuzanwe n'umubabaro. Mana turababaye kubw'agacinyizo, turababaye mwami kubw'akarenganyo, ivyo nivyo twanse. Nimba turi ngaha mwami nuko tubirushe nk'abarundi nk'ubwoko bwawe turarambiwe, turarushe agacinyizo k'abakoloni, agacinyizo k'intakebwa, ako turarushe agacinyizo k'abafaransa, ababirigi, abo bose turabirushe. Hahavuye hakurikira ukwitwarira abo bisa abakoloni, naho nyene ingendo yabaye nshasha kuko bitwaye mwijuru kubera ko batacizeye ubutungane bwo mu Burundi. Turaburanije abafaransa ababirigi izo ntavyara, turababuranije izo mpemu abo bahemukiye igihugu cabo, turababuranije. Mana burana nabo, Mana gwana nabo, utuneshereze mw'izina rya Yesu. Mana turitwaye iwawe mwijuru, reka uturenganure mwami, reka utuvugire Mana aho uri mwijuru, ingu turenganure Mana, turenganure twebwe ubwoko bwawe. Muri
ico gihe ambassadeur Laurent de la Housse aserukira igihugu c'u Bufaransa mu Burundi yagerageje gusaba ijambo ngo agire icashikirije iryo sinzi ry'abantu ryari rigandagaje imbere y'ibiro vyiwe ariko abatunganije iyo myerekano ntibashimye kumuha ako kanya mwomenya ko imyerekano bene yo yatunganijwe mu gihugu cose no mu ntara ya Gitega hadasigaye inyuma. Tumushimire Josiane Muzaneza. Tubandanye amakuru mu bijanye n'intwaro ibereye. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega baridogera interano zasubiye kuba ndanse na cane muri kino gihe ubukene bwugarije abanyagihugu. Ni mu gihe uretse interano z'amatora hiyongera ko izo guheraheza kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru hamwe n'izo kubaka ishure kaminuza yo muri yo ntara. Idonido na Hasheri Kagisi. Mu ntwaro mu ntara ya Gitega haraheze imisi bafashe ingingo yo gusubira gusaba abanyagihugu ngo batange amahera y'intererano yo guheraheza ibikorwa byo kubaka ikibuga c'inkino c'iyo ntara citiriwe Ingoma. Mu bihe vyaheze abanyagihugu bakaba baratanze intererano zo kubaka ico kibuga nyene. Intererano yatozwa kunzu ikaba yava ku mafaranga 500 gushika ku bihumbi 200 bivanye n'imikoro y'umumwe. Abanyagihugu kandi barasabwa gutanga n'intererano yo kubandanya hubakwa kaminuza y'iyo ntara Université Polytechnique de Gitega IPG mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ayo mahera tangwa ntangana ku bantu bose arutarutana bivanye n'imikoro y'umuntu. Akarorero nk'abarimu basabwa gutanga kuva ku mahera ibihumbi 200 kuduga, hakaba harabatanga ivyo 200 nyene ariko hakaba n'abayarenza. Abo nabo ni cane abayobozi kuko bibaza ko batanze make bashebuja bo hava bababona nabi. Nayabirimizi batanga intererano y'amafaranga 500 ku muntu. Abanyagihugu rero bababazwa nuko ayo mahera aje yiyongera ku yandi basanzwe batangishwa. Ayo nayo ni nka y'amatora basabwa mu mihana iwabo, kubuzi iwabo, mwisoko kubadandaza hamwe no mu mashira hamwe barimwo. Si ivyo gusa, hari n'ayandi mafaranga 1000 ku muryango basabwa, ayo nayo akaba yagenewe guhemba abarimu babakorera bushake, professeur bénévole. Eka n'abanyeshuri bigaho mu ntara ya Gitega ariko batahavuka bakaba bategekwa gutanga ayo mafaranga. Abanyagihugu rero bavuga ko batansi iterambere ariko ngo ubukene barimwo ntibuborohereza gutanga izo ntererano zose. Kubw'ivyo basaba ko botezurirwa maze abatware bakarondera ubundi buryo bwo kuronka amahera yo koreshwa mu kurangura imigambi y'iterambere iba yategekanijwe. Arakoze Hashere Kagisi. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi bariyamiriza nabo nyene interano z'agasakisaki basabwa n'umugambo uri ku butegetsi. Muri kino gihe hariko harakogwa intonde z'abadandaza bo mu makomine yose agize iyo ntara aho umudandaza azotegerezwa guterera amafaranga y'amatora ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 500 bivanye n'urudandazwa umwe wese akora. Idonido na Baltazar Miburo. Abo banyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko izo ntonde z'abadandaza zikogwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mu makomine yose agize iyo ntara. Abo nabo bakaba ari abasanzwe baserukira abandi. Aho bashitse bagasanga userukira abo badandaza atari umunwanyi wa CNDD-FDD ngo bakora uko bashoboye kose bakamusubiriza uwumva uwo mugambi. Abo banyagihugu nyene bavuga ko abakora izo ntonde baraba ibidandaza umuntu abafise bagaca bamutegeka guterera ayari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 500 bivanye n'ivyo abafise. Ayo mahera kuvana ku mudandaza atandatu bike kutuza hejuru bazotanga kuva ku bihumbi 10 gushika ufise umutahe munini atari gushaka kuri 500,000 bagira ngo nayo matora rero barabihimirije mu makomine yose barahejeje. Uno musi ko baca muri sante mu minsi tuzosanga ari enseignement kuko ndiko ndabona nk'ahantu hari abakozi benshi ibindi bisata umuntu azorabimenya hanyuma. Iryo sekeza ryo kwegeranya amafaranga mu banyagihugu bivugwa ko ari ayo guterera mu matora yo mu 2020 bivugwa ko ryatanguye ku manama akogwa mu ibanga n'abanywanyi baserukira abandi mu mugambwe CNDD-FDD. Abo banyagihugu bafise amakenga ko woba ari umugambi wo kubasahura bitwaje itunganwa ry'amatora yimirije. Humura Burundi. Mu gisata c'indero umuyobozi ajejwe indero muri komine Mugina y'intara c'Ibitoke haragirizwa na bamwe mu bigisha bo muri iyo komine kuba akoresha nkunzi na kamwana wa mama.
ivyo bikagaragarira mu kugene yatoranije abigisha bazokoresha ikibazo ca leta giho uburenganzira abanyeshuri bwo kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye abo bigisha bakaba bafise kandi amakenga k'ico kibazo gishobora kwibwa na rijya kiriko kizocungerwa nako n'abantu batafite uburenganzira inkuru ya Vicky Christine Interetse uyo muyobozi w'indero muri komine Mugina idogirwa n'abigisha kubakoresha kamwana wa mama itwa Nzisabira Diomede abo bigisha bavuga ko ikibazo ca leta giho uburenganzira bwo kuja mu mashure yisumbuye kizokorwa kwa kabiri w'indwiza ko kizohagarikirwa n'abatabifitiye uburenganzira ese yacu ya Mugina habonetsemo amanyanga menshi kukungene abazoza gusirivera icyo kibazo bato bisanzwe dusanzwe tuzi ko icyo kibazo cyategenda gusirivera n'abigisha muri poste fondamentale ukaca usanga batayigira muri poste fondamentale kubera bari nk'abagenzi babo bayobozi babemereye yuko baza kugabura ayo mafaranga bari bace bashyirwamo baje gusirivera icyo kibazo tukabona rero ko birimo amahinyu menshi cyane abo bigisha basaba begwa n'ikibazo c'indero gukurikirana hafi bijanye n'iryo genwa ry'abigisha bazohagarika ico kibazo ngo kuko bashobora kuba ubusuma bw'ico kibazo turasaba guhera kuri IDPE uwo muntu arakibitoki nabonye nabyumve kugira ngo bakurikirane izo ntonde uko zagiye zitangwa turasaba mushikiranganje abe magabo yumvirize ko atashobora kuba manyanga ugasanga hariko ababona amatrisheri yo gukoresha ibyo bibazo kubera ko baba bafite uburenganzira baba basubijwe inyuma akaja gusiriveya abatafitiye uburenganzira twarondeye Nzisabira Diomede umuyobozi w'indero muri komine Mugina tumubaza kubijanye n'imyidogo yabo bigisha yatwishuye ko ivyabo bigisha bavuga tagira ishingiro ngo kuko abigisha bose guhera mu mwaka w'indwi w'ishure shingiro gushika mu mwaka wa nyuma w'igice ca kabiri c'amashure yisumbuye bose barekuriwe guhagararira ico kibazo Tumushimire Vicky Christine Interetse nkuko vyama ku minsi yose ya gatandatu uyu ni wa mwanya w'ikigabane kw'isoko mutegurirwa n'urunani rw'amaradiyo ariyo RPA radio Inzamba na televiziyo Renaissance uyu munsi tukaba tugaruka ku kibazo c'ubukene bw'utuzu twasugumwe rusangi mu gisagara ca Bujumbura kimwe mu bituma ico gisagara kigira isuku rike ku burunani rw'amaradiyo ikigabane c'uyu munsi tugisomerwa na Thierry Bigirindavyi kw'isoko Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance Igisagara ca Bujumbura gifise ibirometero kwadrati 109 n'igice kimwe n'abantu bangana umuriyoni n'ibihumbi 300 ico gitigiri kaba ari cyo mu mwaka wa 2018 mu bijanye n'isuku ico gisagara giharurwa mu vyanyuma mu karere dufatiye nko kutuzu twasugumwe rusangi igisagara ca Bujumbura gifise utudashika 10 hirya no hino rero usanga abantu bapfa aho bagiye kwiherera haba ku mwanda mukuru canke ku mwanda mutoya none ni bande bavugwa cane muri iyo ngeso yuko none igisagara abanyagisagara ca Bujumbura bavyakira gute umuhinga mu byo gutunganya igisagara Nestor niyo nkuru abona hoko gwiki kigakorwa nande mu gutuza iyo ngeso ngivyo bimwe mu byo tugira turabire hamwe muri iki kiganiro kw'isoko Cho kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 8 Ruheshi umwaka wa 2019 Thierry Bigirindavyi nije ngenda kibashikirize ndabahaye ikaze Mu gutangura kino kiganiro reka mugenzi wacu Ines Gakiza wo muri radio RPA atubwira uko bijanye n'isuku vyifashe mu gisagara ca Bujumbura utuzu twasugumwe rusangi mu gisagara ca Bujumbura ni nkehwa aho tukiboneka uhakeneye yatangishwa amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana 200 bivanye nuko kegukira uwigenga canke kegukira meri ya Bujumbura abanyagisagara rero abenshi baraheza bakihandurira aho bahandiwe ni nko ku ngo z'abantu iz'amashure ibitaro n'izindi nyubako rusangi akarorero ni mu mutima w'igisagara ca Bujumbura iruhande y'inyubako y'akaranga Palais des Arts neza na neza mu buraruko bushira uburengero bw'iyo nyubakwa mu nkokora yahahurira ibarabara riva kuri Cathedrale Regina Mundi n'ibarabara riva kuri Bata haraboze handagaye amazira ntoke hari imigende y'umwanda muto hari kandi n'iruhande y'ibanki CRDB iri ahahoze Kadebu mu bumanuko bushira uburengero bwaho n'umunuko hari igisyogorore urusazi ruraduma uhageze kubera umunuko uhitamo kunyaragasa canke gufunga amazuru hirya yaho gato ku ishuri Estarira hahoze Atene Primaire ho nagahebuza iryo shure rikikijwe n'ibisanze bisa n'ivyahinduwe utuzu twasugumwe nawo dondagura ngo aheze ibibanza biri hagati mu gisagara no hanze yaco bisa n'ivyahinduwe utuzu twasugumwe ico bikoze nuko ubu no mu mabarabara hagati mu gisagara ca
canke ku nkengera zayo ushobora gusanga uri kukubita amaguru ku mazirantoke atekewe mu masashi uvyutse nabi ashobora kubikubitamwe ikirenge canke imodoka igahonyoza kw'ipine imyanda ikamijukira kubahita kubwo abanyagihugu ngo iryo sukurike ntiritangaje ugiye kuraba ubu babana bo mwibarabara babagore bo mwibarabara bamwe basega mw'ijoro hariho abirarira imbere y'amamangazini n'iki aho hose nta matwareta ahari bisigura ko mw'ijoro nta handi baja cyangwa ugasanga bagize mu masashe bagaca bazinduka bata mw'ibarabara hariho ababigira bavuga bati reka dufa aho tugiye kubera iryo jana ntajya abafise ntajya ashobora kuronka akavuga ati nta kundi n'ukundi reka mfaho nifashishije nimba nikingi inyuma ya korotire cyangwa nkaja inyuma y'inzu kubera iki yabuze n'ayo mahera yo kuvuga ati yoja muri aya magarereti reka nwifana kugira nce murofita nje muri toilette Havyasaba yuko rero meri ya Bujumbura yo kwiruganiza bagashira ama toilette publique ku mabarabara hama tugeze tukemera tukariha niho n'igisagara comererwa neza. None habuze iki kugira igisagara cacu ca Bujumbura kibe gitunganijwe neza gisukuye ninde yobikora kubwo umuhinga mu byo gutunganya ibisagara Nestor niyo nkuru ivyo kugira bishoboke bisaba uruhara rw'abarongoye igisagara hamwe n'uruhara rw'abanyagihugu bwabo. Ico kugwa kugira ngo igisagara gisubire kuri igisagara ciza kiteye igomwe no kugitunganya ababijejwe bakikubita gashi karondera uburyo bukwiye bakasukura igisagara bakoranije n'abanyagisagara nyene bahereye ku mihana iwabo nyuma y'ingo bakashariza bakarinda umwanda kuko abo bantu bikika mu kiza kaza kwituma aho babonye cyane cyane babikora bahereye ku bibanza birimo umwanda muke hari ibicafu harimo tuntu tumeze nk'udusaka twinyegeje akaba ariho baza kwituma mabarabara bayashariza umwe wese yumve ko igisagara kitagejwe abajejwe igisagara gusa nimeri ya Bujumbura nayo igafasha guhumiriza abahinga bavyize bagafasha abanyagihugu ico kugwa n'uburyo buke buhari bugakoreshwa. Kene kutuzu twasugumwe rusangi twabonye ko kiri mu bituma isukurike mu gisagara ca Bujumbura. Abajeje gutunganya igisagara bakaba basaba gushiramo inguvu kugira tuboneke. Ariko rero nkuko umuhinga mu byo gutunganya ibisagara yabivuze n'abanyagisagara bakikubita gashi mu kugirira isuka aho baherereye kuko n'abapfa aho bitumye usanga kenshi batinyuka hasanzwe hari isukurike. Aha akaba ari ikiganiro ku isoko cuno munsi kigarukiye nkaba ndabifurije kurangiza indwi mu mahoro naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko. Ni hano turangirije ikiganiro cuno munsi nkabashimira mwese mwadukurikiye gashimira kandi bagenzanje badufashije gutorokanya n'amakuru nuko yabashikiriza Onésime Dushimagize mwari kumwe kuri miko Ines Gakiza hamwe na Fabrice ndi mu rukundo batumye amajwi yabashikira mushobora no kudukurikira ikibera kuri Facebook turabasezeye tubifuriza kororanirwa mu banyu no mu byanyu ko muri aburo